aha mudusanze ni uruganda rukora amaji imitobe y'ivyamwa tukaba turi urwaruka rushika batanu twatanguje rino shirahamwe kugira ngo tubere inyishu kugwaruka rudafise akazi canke kubarimyi basanzwe bari mu ivyamwa. Dukora amaji y'amabungo, tugakora ay'imyembe, tugakora ay'inanasi, tugakora n'ay'imisigati. Ubu mwari musanze turiko dukora amaji y'amabungo gusa. Ay'amabungo yitwa nectar, nayo yitwa siro, iyo ushobora kongeramwo amazi kugira ngo uyinwe. Uyu mugambi nawutanguye ndi jenyene, umaze igihe kitari gito, gishika imyaka 3, gusa nuko byagoranye, byaza biragorana bivanye n'intambamye nagenda ahura nazo. Mugabo kugeza aha ugeze uramaze igihe c'imyaka 3. Muri iki gihe niho naciye mpura na Paeje hama ica irampa umutahe, tuca dufatana n'urundi rwaruka kugira ngo tugire ingufu. Ntaronka umutahe wa Paeje nakora nabi nashobora gukora, nakora ndi jenyene, nakora nk'amacupa 200 ku kwezi canke 300. Rero Paeje tumaze gufatana nayo naho tukiri mu ntango taraheza kugura ibikoresho, turashobora gukora kandi tugasohora amacupa 5,000 ku kwezi. Aho turacitwa ko tukiri mu ntango, kandi ico gihe nakora jenyene nari mfise undi mukozi umwe dufashanya, urumva twari 2. Mugabo ubu turi abakozi bashika 10, kandi urumva uretse n'abahembwa ku kwezi bambaye ku munsi, abakora ku munsi. Rero nizera ko nitwamara gutangura neza tukagura ibikoresho byose, akarusho kazoboneka kandi kadasanzwe. Amacupa 5,000 ashobora kuvamo amahera arenga gati miliyoni 7. Inyungu nakuyemwo nahemvye abakozi, hama tukariha inzu, tukariha amadepense yose, ndashobora kuronka amahera angana n'umuriyoni n'500 arenga gato. Akarusho sagaseseshwa rumuri. Rero urabona turi ngaha, dukora ngaha turenga gato 10, urumva nta kazi twari dufise. Ico ni akarusho ka mbere, ugwaruka kubona ariko rurakora utari kumarigara. Kandi karusho ni akubarimyi b'ivyamwa babarose isoko. Rero guha agaciro uburimyi n'ubworozi ni urumva twobikesha Paeje kubera niyo yaduhaye umutahe. Ikindi naco ni korohereza abafungura ivyamwa, kubera gukora ino mitobe haba harimo no korohereza abafungura ivyamwa, kubera nk'umusigati biragoye kugendera ujya mwibarabara, mugabo ufise agacupa karimwo umusigati urumva biba vyoroshe. Ikindi naco ibidukikije, kubera hari umugambi dufise nuko Paeje itashoboye kuduha uburyo bwayo, mugabo tukora buke. Iyi micafu yose dukuramwo ibi vyamwa, nukuvuga ibishishwa n'ibiki, turabibika hama tukabikoramo amakara. Urumva ni no kubidukikije Paeje yarazanye akarusho kuri vyo iciye muri ishirahamwe ryacu.